Hello ku bakunzi bacu ba East Kingdom TV twabazaniye umuntu mushasha musanzwe mumenyereye ntimwibagiye kugenda mugize kuri chaîne yacu share subscribe commentaire nyinshi tubazaniye umuntu mushasha musanzwe mumenyereye ariko akora ibintu byinshi by'amateka mu kanya muramwumva. Bite wabwira iki abafane bawe bakurindiranye igishikani baza ko bagukumbuye cyane? Abafane wabwira mu giswahili niyo binyorohera wakaye mukao wakura vuba cyane gikorwa kiraje. Ego Aubinlux udushishirizamwo nk'abafane baragukumbuye nakahe ka mu ndirimbo nyinshi wasohoye indirimbo uvuga ati iyi vraiment iyo ndayumvise ni big up abariri najewe ndatwenga ndaryoherwa nduzura ibyishimo iyo ndayumvise yatumye uno munsi umenyekana nka Aubinlux? Pojeni baziko batamenyeye ku ndirimbo imwe mugabo je izo nkozi zose ndazikunda. Umva nabo sinzi urugero bafise rwo kuzikunda mugaje ndakora gusa mbonye bagize uko nanje ngira uko. Oya ndavuga mu ndirimbo nyinshi ego hari imwe uvuga ati vraiment iyi niyo ndayiririmvye abariko barankurikirana bararyoherwa cyane cyane nanje nkabibona ko banezerewe zose ni nziza naje ndazikunda mugabo imwe ego nabayimbohe y'urukundo kwawe nibereye mwishayo y'urukundo kwawe nabayimbohe y'urukundo kwawe nibereye mwishayo y'urukundo kwawe gwanciye agatete nukuri gwanciye agatete ni biraryoshe cyane ntiworaba hama tugerageje gusubira inyuma turazi ko mwasinyaniye amasezerano na management byo babigeze he muri ko mukora iki? Ivyo navuga ko ivyo mu mwaka uheze kandi kenshi sinkunze kubigaruka kuko amasezerano yarahagaze. Twarahejeje amasezerano ubu navuga ko ndiko nkora giti ciwanje ndiko mboneka nka jewe nyene ubwanje Aubinlux mushasha nyene. Ego urumva ni vyiza cyane ko uno munsi utanze umuco kuko nka jewe narinzi ko ukiri kumwe na management mukiriko murakorana none uno munsi ni ikihe wijeje abafane bawe barakunyotewe uri kubikogwa ibikogwa bigeze bo bikogwa barazi ko bihari dernièrement nasohoye n'indirimbo yitwa Kamashu na Masterland kandi bayakiriye neza bo noca mfata nakanye ho kubashimira mvuga merci beaucoup ko mudushigikira kujya mukunda indirimbo dukora kujya ushobora kumbwira félicitations ko indirimbo nziza nivyo bigaruka kandi je kumpa ingoga kumpishaka kandi yo gukora n'ubu novuga ko nticaye ndafite ibikorwa je umwaka utangura namaze gupanga plan yayo kiretse haje ibindi bintu vyisukamwe nyene cyuvyumva na hari ibintu udategura mugabo isangamwe. Ego utubwira icyatumye aka kantu kakuteba gato tutakubona wagize ingorane nyabaki ni ikihe cyatumye uteba kuko turagukumbuye kameme? Bose guteba mu bisanzwe bavuga iyo ushaka gutera intambwe ndende bisaba ko witaza. Rero bijya abandi bita guteba je sindavyita guteba ahubwo ndavyita kwiconcentre umva kwiyubaka komsa namba horo pima ibiro bibiri garuke upima bine basi. Ego none Aubinlux ikindi no babaza kuki uhagaritse hip hop kandi twabona umenga urashoboye muri hip hop cyane ni iki cyatumye uyihagarika? bo je novuga abafana no bagereranya nk'abana umuvyeyi yavyaye umva abana umuvyeyi yavyaye babakunda ariko abana umuvyeyi abagaburira ivyo abona ko bakunda uko urashobora kuba ukunda ikintu ntumenye ko gikunda sivyo. Hama hip hop sikuvona urayihagaritse bientôt naho nemva mu rutonde rw'indimbo z'isoko umwaka irimwo nayo. Murumva rero abafane ba hip hop ko aragarutse vuba ntimwihebure hama
none bishitse nk'ubu mugahura n'uwundi mu management ni igiki mwoza musaba management kuko management bwa mbere mwaravanye ni igiki cyatumye muvana coba cyarakubabaje canke ni igiki usaba management mushasha ashobora kuza kugusaba ngo mukorane? Bona vuga yuko kwanza ngaha nujya ariko aranyumviriza atahure ko turi musi y'izuba sivyo? Musi y'izuba rero ntitwama duhura n'ibitujyohera gusa kujya duhura n'ibitubabaza nicigwa apana kubabara ngo ucubabara nyene nk'umwana w'isi nyene nko kumenga c'est la fin du monde non hajya ucubakura leçon sivyo? Rero umaze kwakura leçon nico gituma noca ngira ko ndakwishura uwundi yoza tuvugana ico novuga je vyosaba ko twicarana tuganire tugire ico dufunditse ama mu Kirundi nawe twavuga ko igiti kitakora mu jisho kabi mbego kiba gishaka kugira iki Kirundi kirandoka wambaye pocket Kirundi polesa cyane gose hama muri uyu mwanya niki muri ko murakora andeho y'umuziki muvuye ku muri ko mukora umuziki muvuye ku muziki mu buzima busanzwe niki usanzwe ukora nka Aubinlux? Boje novuga ko nsanzwe ndi umunyeshuri naho amashuri asa n'ayamperanye muga amashuri ntahera rana n'ubu turiko turiguga mu mbazo ibibazo vraiment kandi si vyiza Imana iravyanka ego hama amasanzwe nikora n'utundi tu business twanje nyene two sinzi ego. None bihora bikorohera gute ukiri umunyeshuri bo ndumva ko yaheze ubuzozo urahura nanje kenshi n'abandi none birakorohera gutegura indirimbo no kuja mu vy'ishuri bihora bikugora? Bo bijya novuga yuko ni ibintu vyizana nkanje kuririmba ari impano yiwawe no kwandika usanga ata effort ndende wagize ni ibintu vyizana. Bo novuga yuko bitangora cyane nkuko nto kwemeza cyane ko binyorohera cyane mugabo tu ni vya bindi ikintu ugikunda ikintu ukibonamwo kazoza bisaba nyene kukoresha inguvu no kwitanga ego niko novuga ndabigenza mugabo bo birapasa no kubona ko vyose biguma bigenda bitera imbere ni bo mukamaguma hezagira ego niko novuga. Hama umukamaguma hezagira nivyo Imana imbere. Hama abavyeyi bawe urafise abavyeyi mbega urafise abavyeyi? Je mfise abavyeyi benshi cyane ndazori biteze mpamvu ndakubwira babiri canke bangahe ariko muri bagiye babiri wari biteze ko ndakubwira umwe yarantanguriye imbere kuncira inzira ibukama ariwe papa wanje ariko mama turacari kumwe. Hama ndakubwira mfise abavyeyi benshi uko jamuciye hose abara abavyeyi nojya guhanwe naho umusomvye imyaka kuri ujya mwanya n'umuvyeyi ego. None ntibo baragize amakengu gitangura bakavuga ati uyu mwana ari ku ishure ari ku ntebe y'ishure mbega imiziki azoishoborana hamwe no n'amashuri nta obstacle mwahuye nayo nk'iyo? Umbe ko bivuga umenga urabizi ego ivyo vyarabaye mugabo novuga ko naje kwinjira neza mu muziki mpejeje secondaire urumva niho nabonye akanya none njya chômage biki ca ndabona akanya nyine ndabona ko bikunda niho natahuye neza ko bikunda sino muri secondaire yari stress vraiment yari stress vyari bigoye cyane ego ubu ni bon uri à l'aise go. Hama abafane bawe ni nakaye kajambo kenshi bahora bakubwira ukavuga ukamenya ati uyu n'umufane wanje vraiment no wanje? Bo je ico ndabakundira ndashobora gusohora indirimbo canke ntaranayisora abonyene bakabinsaba kijya cyo nyene kiranyereka ko bamfitiye confiance kwanza yego. Hama ndayisohoye naho bakagira ama commentaire kana commentaire nziza kana commentaire ukuntu bagiye barazi developer umwe akakubwira wandika neza ndakubwira usijwe ryiza n'abandi bashiramo indintu byabo nguri mwiza sinzi ibintu byuko gacu usanganye n'umenga sinzi gusugiye kuraba commentaire muri rusangi ucukura mwizikenewe ucubona ingene ukora yego.
ni kihe coba cha mwarahuye mu muziki uvuga ati vraiment iki kintu jewe nukuri nka kujya wabivuze ati igiti nikigukora mu jisho kabiri ni kihe uvuga ati jewe nka Aubinlux iki kintu vraiment sinkene ko tuzosubira guhura naco mu muziki ndiko ndakora cyarambabaje nukuri bo uvuze gutyo sindakubeshe no kubiheba wacu biheba kuko ibibabaza ni byinshi kurashobora bo reka ngende buke urabona urakora indirimbo sivyo ukayikora witanze cyane wakoresheje n'uburyo ukaca usanga ya ndirimbo umwanya imaze mu bantu ntiyakugaburiye canke y'amahera ntiyashoboye kugaruka kujya wari uvyiteze sivyo canke ugakora iyo ndirimbo wewe uyumvirije urumva kwikaze abagenzi bawe sinzi bariya bose bakubwira vraiment wakoze igikorwa kirenze igikorwa citeka vraiment aho kacu usanga nturi kurayumva hirya no hino ku ma media nturi kurayumva ivyo ni ibintu bicana intege mugabo ucika intege mu gihe utazi icuri umva ko hariho vyinshi vyakubabaje nibaza ko bitazosubira hama je no gutera intege ukomereza aho uracari muto uzoshika kuri vyinshi n'abafani bazoguma biyongera bivanye n'ukuntu wewe nyene Aubinlux uzoja ku rubuga mu misi za turakunyotewe ego novuga merci beaucoup kuntera intege ama mu misi za vraiment ndarekura igikorwa canje kindi gikurikira kamashu novuga ko ari indirimbo nziza ku bwanje ariko nzobimenya ko ari nziza nawe uri kuradutegera uri kuradukurikira mbonye kaga commentaire kawe niwe ndindiriye muri bwa umwe nyene hama witeze kuzoca ukoresha ama concert canke bizogenda gute bo kazoza nakimana ego gusa turashobora kuvuga ivyo twifuza muri kazoza nk'ubu je sinokumva maze kubwira umuntu ko ngira nsohora indirimbo nkaca ngenda kayamubwira ibintu vy'amakonse n'ibintu vyinshi nshobora gusanga muri ivyo nemeye hariho ivyo ntashikanye ejo azoca nyita umubeshi urumva vomye gusa tuvuge kijya turi si uko tugira dushira habona nibaza ko mu misi za watwemereye kugiye gushira ku mugaragaro imyiteguro ni myinshi wosaba iki nka fane donc bakurindiranye igishika ndabizi none wo basaba iki nakahe kajambo kanyuma wo babwira kugira ngo babe bararema gato bakurindane donc baziti one day akanya nakanya aragarutse Aubinlux boy cyo novuga barabizi nta ndirimbo yanje isa n'iyindi vyose vyamabiza ari bishasha muganda afise ukuntu kwanje nandika ubunza arashobora kumenya tesha yahinduye canke ntiyahinduye waramenyereye indirimbo mu midihimeze uku nka kujya we waruvuze ngo wakare aho ukora hip hop mugabo warahinduye ukora R&B umva warabonye waratahuye ko nahinduye agera abafana ubona aba boss bacu baraciye ubwenge cyane urumva no bumpindu yategezwa kubibona ariko no ikintu no bizeza simpindura ngo nzane bibi ahubwo ngerageza guhindura nongereza kanovera muri vya bindi nari mfise ego mbega wamenyesha abakunzi bawe aho bogusanga ni wasohora iyo ndirimbo aho bazoyikura wobabwira ego umva isango kwanza twamaze kuvuga ko ari vuba indirimbo ndafise channel yanje ya YouTube wandika Aubinlux Burundi ucisangako nayishize ko direct mu cisanga kwanza nzoyipartager ntiwiregura vunika izogusanga aho uri wewe ego ama irashobora utagusanga aho ukayumva handi bashobora kucirondera kuri channel yanje Aubinlux Burundi ego zoyisangako ego ndagushimiye kubona twaguhamagaye ukazuriruka vraiment nukuri big up merci beaucoup urumva ni bwa bumwe ni vya bindi nyene atajewe nta wewe atawewe nta jewe ego vyose no bumwe no gufashanya ego hama ku bakunzi bacu bari kwakwikirana nimwibagire kugira share nimwibagire kugira subscribe kuri itaking.dom TV mu yisangize n'abandi thanks uramfata iyo
nakamatika koko uranshikanayo nkumva ndi muriko akamashu mashu mwaramaze kunshira mu kamashu vuba cyane ndarekura iyindi iza isimbura akamashu muri bwa bumwe ja Rastafari